Hello bakunzi ba Eric Burundi TV turabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mwaba mwadukurikiranye uko bwije kuri Eric TV Burundi hama nongera nababwira ati kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu byose bica kuri televiziyo yacu ya Eric Burundi novuga ati nimba utarakanda subscribe rero waratanzwe hama nije Simba from Sweden nkaba ndi kumwe no producteur asanzwe akomeye cyane asanzwe avyitwaramo neza aho novuga mu manuko bw'u Burundi muri commune Nyanzarake ka mu ntara yose ya Makamba amaze kubikora gukora indirimbo nyinshi z'ama hit song reka tumuhe kaze na karibu kaze Benny Pro Benny Pro nifuza abantu bari kukura muri kano kanya bashobore kumenya Benny Pro ninde Benny Pro nice kintu yishimira cyane kuba izina ryiwe ryo barigeze ku rwego dusanzwe tubona reka icambere na mbere ntangure ndabaramutse cyane abantu bose mukunda umuziki aho muherereye hose n'abariko barandaba kuri uno mwanya no kuvuga ikintu nishimiye ku byerekeranye n'umuziki wanje ikintu nishimiye ku byerekeranye n'umuziki wanje navuga ati ndashima uburyo natanguye neza nkaba n'ubu ndiko ndabikora neza kandi akaba atari sifa ya ndondera akaba ari icubahiro ahubwo mpabwa n'abantu Benny Pro hariho ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza ati Benny Pro ni umuproducteur akora neza ati mbe uki atogenda gukorera Bujumbura ico naco nukibona kwiki ikintu navuze ko ibyo bamabaje bakabimbwira ati kubera iki usanzwe ukora muri buno buryo kandi tukaba tubona ko woba ushobora kuja gukorera Bujumbura mu bandi ba producteur bakomakomeye ukaba uri ngaha anye Inyanzarake Makamba icambere na mbere je ngaha Inyanzarake Makamba ni mu ntara yiwanje kandi ni naho mvuka rero bivanye n'ukuntu hari tara nyinshi hari impano nyinshi hano hantu iwacu Makamba byabonekanye ko n'imiburi n'ivyashika nka kugwaho n'akazi sebo ariko atari jewe ngiye kurondera akazi Bujumbura ngo ngiye kurondera akazi gusaba akazi aho mbonye ngo biro ya studio ngo ngende gusaba akazi nibyakunda nkatwagwa n'akazi bizoba byumvikana Benny Pro hari n'indi jambo rivugwa hari jambo novuga ati risirikira cyane rivugwa yuko Benny Pro abaririmbyi benshi bava ni Bujumbura bakaza gukoresha indirimbo iwiwe ariko bakaca bamusaba tapi mu nyuma bakaca bahindura sign bakazoma ngo yakorewe muri Mirmeka cyangwa muri Bantou Bway cyangwa muri ndeco naco kivuga kwiki ico onye jewe novuga yuko burya ubugabo umuntu arabwiha kandi icubahiro uraciha jewe iyo bimaze kumera uko yego hariyo ubuzi bwinshi nakoze ariko bakabwiyitirira bakaza bagakorera indirimbo wanje kubera ko baba babona ati uyu muntu ntarakumbure ni Bujumbura ntaramenyekana cyane ugaca usanga bihura n'ivyifuzo byabajya baririmbyi ugaca usanga ati nipfuza kuba no korera kwa Miri kubera ko Miri yanditse izina ariko ivyo ntibimbabaza nka jewe gusa ndatahura yuko ikintu cyose gifise igihe cacu hari n'igihe uzosanga wa wundi yatwara akazi hariya anye Bujumbura ko ba producteur basanzwe bazwi canke bavugwa cyane ugasanga harageze igihe haragarutse ico ntabwo bandagifiseko Benny Pro arico tuvugane ku ikintu kivuga yuko hari umuproducteur yitwa Producer Magnifique ari mu bantu novuga ati mwamenyanye kuva kera cyane uno muzi Producer Magnifique nta uri ngahe Nyanzarake nto tubona muri Makamba kumbure mbeyo bari hehe je nibaza yuko urabizi umugabo yaremewe kugira ivyo arondera kandi yaremewe kurondera kandi umugabo ntabwo yaremewe kuronderera ahantu hamwe nkuko kenshi bakunda kuvuga ati ngabagabo ntituramba abagabo kweri ntituramba kuko urabona dufata ingendo nyinshi turondera ubuzima twiruka rero ico novuga kuri Magnifique novuga ati ahari hose si umuntu muto kandi sinshobora kuja mu mugongo urabona nakuze nanje sindi umwana muto kudashobora gutahura ubuzima kumbure ahari hose ariko araronderera umuryango wiwe kinacho Benny Pro abantu benshi bakunze kuvuga barabivuze cyane
ndibaze ko umuproducteur mugenza we yitwa Peter Sauce ko bumuzi. Peter Sauce acitse ngahe muri province Makamba novuga ati system mu Burundi abantu barishe baravuze ati Beni Pro ko Peter Sauce aje kandi bakaba bari mu karere kamwe Beni Pro arashobora guhura n'ibibazo ko kurubuzi mbe nka Beni Pro umaze kubona Peter Sauce ashitse wabyifashe mu gute abantu be bakubwereye gute ko ndibaza barakubwiye ko yaje kandi Peter Sauce ni umuproducteur yigishe producer magnifique magnifique nawe niwe yakwigisha bisuka ko ari nka sokuru wawe ico naco akivuze kwiki nukuvuga icambere na mbere burya aba producteur turubahana cyane ntabwo noca ngira ishari ngo nuko ngwaje burya abakiriya banje ntabwo naho bagiye ndacababona kandi baragaruka uko zindirimbo ntareka kugaruka aragaruka gakora nkabona ko abakiriya banje ngibafise vuga ati mu manuko bwo Burundi uri umuproducteur usanzwe ukora neza urafise success urafise zina novuga ati ariko hari ikintu twifuza kumenya kuri wewe Beni Pro Beni Pro ni ryara zoshobora kugura studio gwiwe ni ryari Beni Pro zoshobora gukora ibintu vyiwe ku ruhande gwiwe yigenga ico no bivuga ko sinovuga birebire cyane ahubwo gusa ico novuga kucerekeranye na studio icambere na mbere burya umwana mu gutambura abanza kwavura umwana mu gutambura abanza kwavura iyo amaze kwavura rero hanyuma akabona gutambura rero ntibisiguye ngo unye ngo noca mfata umwanzuro wo kubimbagije ngo ce ngura studio cyangwa ngirene ariko igihe ni cyashika nzoyugurura nta ngorane Beni Pro nabahe abantu bashoboye gutuma Beni Pro asubira mu kivi ko hari hacigiye kirekire tukubona mu kivi twumva ngo Beni Pro ngo ari kuri studio Beni Pro ari kuri studio umugabo turumva kumenga ngo uri kuri studio imwe mbe icabitumye n'igiki icabitumye nakazi kanje nuko musanzwe munyumva hirya no hino mwumva uko ndabikora hajya iyo umuntu avuzwe kabiri gatatu mu site cyangwa mu ntara arashobora no kujabuka no mu bindi bihugu ajabukanijwe n'umuntu umwe rero novuga nti Beni Pro ndi ngahi Nyanzarake ariko ntabwo nkorera ahantu hamwe ariko novuga nti adresse iyo mfise ni imwe ubunye nunkeneye ati turasavye udufashe turaha ndurira imodoka nkagenda ariko ukamenya bakamenya ko kuri top quality studio niyo adresse bashinguramo hakindi kibazo nshana kubaza Beni Pro warigeze guhagarikira abana bakina amareresi bakina amareresi ariko ubu ntitubona aho bigeze naco ushobora kukizwisha nukuvuga ikintu cya mbere na mbere nasanze ngaha iwacu mu ntara ya Makamba hari ibintu byinshi tutarabona na cyane cyane ntibaruguruka abantu bivyerekeranye n'amareresi ntibaruguruka ntibarabona akamaro kivya amareresi niyo dufashe umwanya ngo tubikore acavuga ati ngo turiko turigisha imico miba abandi bana ariko ugiye gukurikirana ninde zamye zikinwa kuva kera kandi nubu ziracakino abatambyi b'ingoma nubu hari habo batamba nubwo byapfungutse batatamba nka kera baracatamba none ubunye bacavuga ngo ingeso mbi ngabana ngo baja mu buraya iki urumva ivyo navyo biracana intege bakadutera ubwoba bakavuga ati umunsi umwe muzoza mubona polisi ngaho ico nakoze nkugwaruka naciye ndabatwara muri commune Nyanzarake vuga ati sare ngiyi centre jeune ngiyi ni mukinire ngaha kizoba gikenewe tuzomenya uko tugifashanya jenga none Beni Pro n'umunsi wewe uri umuproducteur n'umunsi uri umuntu serukizi navuga ati abaririmbyi batandukanye ariko ubushize twegeze kumva nk'umuririmbyi mbe kuririmba navyo waciye ubiheba cyangwa uracabikora bivanye n'ukuntu ntagomvye yuko mbabaza abaririmbyi banje cyangwa abakiriya banje nahisemwo gufata umwuga umwe ndetse kubesha Imana byose yari yabinteruye kandi ikintu cya mbere cyatanguye kuza imbere babaye uririmbyi
ariko ubugeza ati reka ndikore Uvuga ati, ubuproducteur kubera ko Imana yabinteruye byose sinoca nterera imigere rimwe mu kirere. Oya. ariko mwarimu wawe ni umuririmbyi akaba n'umuproducteur s'il vous plaît. Ya sebo ariko ku ruhande rwanje ku mahitamo nabonye yuko ntobikora byose. Ya ariko simvuze ngo narabihevye. Oya, rimwe na rimwe iyo bishitse ndakora akaririmbo kamwe nyene kakaja ko kuryohera abantu. Okay, D1 nawe umufitaniro relation zimeze gute? Ya D1 n'umujama kandi n'umugenzi mwiza. Ya nejo twariko turavugana kuri telefone, ariko amazi iminsi nawe nyene muri shootings, ariko arategura ivyo kugira ngo ashikanire abakiriya biwe canke abafanzi biwe. Yes, Ben Pro. Tuvuga ati turagushimiye cyane ku mwanya mwashoboye gufata mwitavye akamo kacu. Turagushimiye cyane. Hamana nshaka akajambo kamwe rero sigira abafanzi bawe bari kukura muri kano kanya. Ya nukuvuga ico novuga nuko bobandanya bakurikirana na TV, na cyane bagakora partage, share, subscribers kugira ngo tubandanye gutezanya imbere. Urakoze cyane Ben Pro. Yes.